bakunzi ba Sedu TV ndizere ko mukomeye cyane aho muherereye hose. Uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane tugiye kuyaga kucerekeranye n'indirimbo y'umustar duheruka kuyaga nawe hano kuri channel ya Sedu TV. Muribuka hariho video zibiri. Haro video ya mbere twakoranye ikiganiro kivuga ku vyerekeranye n'umuziki wiwe. Ubwo rero niho yavuga ku vyerekeranye n'umwana wa Loliro, umukobwa wiwe ko hoba hari connection bafitaniranye, ariko ubu sivyo tugiye kuyaga, tugiye kurabira hamwe ivyerekeranye n'indirimbo yiwe shasha aheruka gusohora yise Everybody. Ni indirimbo ikomeye, ni indirimbo yaririmbanye n'umustar akomeye cyane wo mu gihugu ca South Africa. Izina ryo yitwa Mimz nawe akaba ari umuntu akomeye cyane hariya mu gihugu ca South Africa, akaba aririmba injyana ya hip hop. Mwibuke mu kiganiro giheruka naramubajije ikibazo, ndamubaza ati Musakamane bimeze gute, mwahuye gute n'uyu mutipe yitwa Mimz kugira mushobore gukorana ikintu kizima, mukorana indirimbo kugira ngo ishobore kugera gusohoka, audio isohoke ndetse na video mukaba muko murayitegura. Ijambo yanyishuye naryo ni iringiri. Ico no kumva novuga ni iki gikomeye kugira ngo abaririmbyi bacu b'u Burundi, abapkamini ndetse n'abaririmbyi bakomeye cyane bamaze kuba kizina, ni byiza ko botegerezwa gufasha abari hasi kugira ngo turabe ko nabo n'abari hasi bashobora kuzamuka bagahaguruka. Ni ibintu bikomeye cyane kumva ko umwana yari hasi ko yazamutse akaduga, kuko nabajya bari hejuru barigeze kuba bari hasi. Ni byiza rero ko gufashanya ni byiza, kandi umaze kuronka link y'umuririmbyi runaka utitayeho ngo n'umuririmbyi ngo avuka mu gisagari wacu cyangwa se avuka mu ntara yacu, wiyumvemo ko ari umuririmbyi abishoboye kandi mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe kizoza ko uko azogenda arakora ashiramo ingufu nyinshi mu byo ariko arakora ko bizoshoboka kazoshikaho yifuza kuzogera. Ni byiza rero ko dukwiye gufashanya, ni byiza ko dukwiye gushigikirana muri rurimi rwacu rw'ikirundi twumvikanaho twese. Musakamane n'umuntu ki? Musakamane avuka he? Musakamane n'umuki muri rusange? Musakamane nkuko musanzwe mubizi, musanzwe mubimenyereye cyane ku biganiro byinshi twagiye dukorana, ni umwana akiri muto cyane akaba afite impano yo kuririmba. Musakamane avuka mu ntara ya Rumonge, yavukiye muri komine bitwa Rumonge nyene. Izone avukamwo ni zone bitwa Minago, agatumba bitwa Rutumo. Uyu musore akiri muto akaba avuka mu muryango w'abana 8. Mwaba abana 8 hapfuyemo abana 3, asigaye abana 5. Abavyeyi be bamuvyara, mama we yitwa Suzana Cubwa, mutama we nawe yitwa Gabriel Ntamakuriro. Uyu akaba atakiriho, reka tuvuge duti Imana imwakire mu bwami bwayo. Uyu n'umwana akiri muto cyane, ishuri yararyize, amaze kuryiga, amaze kubona ko atari vyiza ko yoguma yicaye aho mu kiringo yari yamaze guheza, ko guca yigira inama yo kuvuga ko ashobora kuva mu gihugu c'amavukiro cyangwa se ave aho yavukiye kugira ngo atere intambwe nawe aje kuraba ko bimeze mu bihugu bibanyi. Niko guca yigira inama yo kuja mu gihugu ca Zambia, ubwo bitamworoheye mu buzima bwiwe bwa misi yose, nkuko abarundi bayamaze ngo akanyoni katagurutse ntikamenye yo bwiheze. Nawe yo mugani yarakurikije cyane gushika ubwo ivyo ariko akora byose ariko birangurira mu gisagara bitwa Rusaka mu gihugu ca Zambia. Akabari nayo ariko akorera umuziki we ndetse akorera na business zitandukanye zo mu buzima nkuko bisanzwe bimenyerewe. Musakamane indirimbo yo yayise Everybody bivanye nuko hari abantu benshi bakomeje kumwiyumvira ko byinshi ngo umuziki yawe uhevye, ariko ivyo ntabwo byari bisigura neza ko umuziki yawe uhevye, bivanye nuko ubuzima bwagiye bugorana cyane iyo yagiye gushikana n'ubu akapambana n'ibintu bitandukanye. Ubwo rero ni vyiza cyane ko yongeye guhaguruka arandika indirimbo arabwira abafana biwe, abafanzi barabwira ntiyamara Musakamane ntabwo yicaye, Musakamane ariko arakora, ahubwo reka mu minsi iri imbere mbuca ndabarekuramo igisasu kidasanzwe, arico ciki yarekuye kuri uyu munsi tariki 1 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Inyuma y'indirimbo yise Jeshi yakoranye n'uwitwa Selas B, kuri ubu adukoreye iyindi ndirimbo yitwa Everybody. Amashusho yawo n'amashusho ameze neza cyane, ari ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukomeye cyane, no kuvuga mu kino France mu kinyamazuru ayo twokwita afite quality nziza cyane. Amashusho ari mwiyo video bitwa Everybody. Nizere ko ibiganiro tubashikiriza ijoro n'umutaga bibashimisha. Ntimwagire gukora subscribe kuri Sedu TV, ntimwagire gukurikirana iyi ndirimbo yise Everybody kuri channel ya Musakamane kugira ngo tubandanye tubashigikira ababa nabo muhira. Ni byiza cyane gushigikirana, kandi turabashimira namwebwe ubwo mudahengeshanya gukurikirana ibintu vyacu. Nturabe ngo uyu mwana suyi wacu ntavuka mu ntara yacu, ntavuka mu gihugu cacu, nta ntambwe nimwe canke se nta terambere na rimwe byoshobora guteza umuziki wo mu karere canke se mu karere ka Afrika cese Afrika yose. Ni vyiza ko iyo ubonye link nkuko nariko ndabivuga ko ushobora kuyisabagiza ukayihereza inshuti zawe zikayikorera ko, cyangwa se ukayishira kuri stati wawe, bikaba byoshobora gutanga intumbero nziza canke se bikamufasha nawe mu minsi iri imbere kugira ngo ashobore kuzamuka umuziki yo nawe ushobore kuduga uje hejuru. Azobara agateka kadasanzwe cyane ku gihugu cacu c'u Burundi ndetse no kubana ugwaruka rwacu rukiri hasi ruriko ruragaragaza impano zabo. Murakoze cyane, mwari kumwe na Sedu nkuko bisanzwe.
bisanzwe ntiwibagire gukora subscribe kuri channel ya Saido TV kugira muzore mukurikirana ibiganiro vyinshi bizoza bica kuri channel imisi yose buri ndwi n'agahwane tuzosubira. Imana ikomeze kubana namwe, mugire n'amagara mazima mu ngo zanyu. Ciao ciao.